Miliyoni zirenga 200 z'abanye-Uganda bazindukiye mu matora ya Perezida n'abashinga amateka. Ayo matora abaye mu gihe internet yahagaritswe mu gihugu cyose kuva ku munsi wa kabiri ku mugoroba. Aha turi mu kibanza ca Freedom Square Magere, ahazindukiye abantu benshi baje gutora baracari ku mirongo kubera ikibazo ca internet. Imashini zanse gukora ntibaramenya yuko bahava baronka urusha gutora hakoresheje iminwe canke ko barindira ingene baza kuronka uburyo bwo gutora. Ivyo rero byateye ikibazo mbere abanebagura iyo ngingo yo guca internet, bakavuga yuko ari ibintu bishobora gutuma ayo matora ataba mu muco. Aha rero turi niho bitekanijwe yuko umwe mu batavuga rumwe na leta akomeye Robert Kyagulanyi Sentabo batazira Bobi Wine aza gutorera. Aha rero ku kazu k'itora hari abantu benshi bakirindiriye ko batora, umutekano urakwiye, uruja n'uruza rw'abantu nuko bisanzwe, bikabitekanijwe yuko ibizoba byavuye muri aya matora bimenyekana inyuma y'imisi ibiri. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho. Uganda iriwe mu matora ya Perezida n'abagize inteko ishinga amategeko, ariko amatora yakerewe gutangira kuko imashini zifashishwaga kenshi zanze gukora. Perezida Museveni yemeye ko ibi byabayeho. Imashini zakoze hake ahandi ntizakora. Umugujejwe amatora wahavuye ubona ko abantu botora ibisanzwe ntandabicigikira kuko abantu bari bazindutse cyane. Nivyari ko bari byo iyo watahaguriye. Ukomeye cyane mu bahatana na Museveni muri aya matora, Bobi Wine yizeye intsinzi, gusa ntizeye ko hazatangazwa ibyavuye mu matora byanyabyo. Nubwo twizeye gutsinda amatora, turafise amakinga kuvyerekeye itangazwa ry'ibiharuro by'ukuri. Dufite n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe kuwa kane. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Honda Impondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka Chance Habimana tugezeho havugwa hirya no hino kw'isi. Abasirikare bo mu bihugu vya OTAN batanguye gushika muri Greenland, kandi hiteze ko mu minsi iri imbere hazoshika izindi ndege n'ubwato vya gisirikare. Amasaha make nyuma y'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu wa Amerika ku bijanye n'akazoza k'iryo zinga bitashoboye gushika ku mwumvikano, Denmark yatangaje ko abasirikare bava mu bihugu bitandukanye bazohora bakurakuranwa kugira bagire uruhara rwa gisirikare muri iryo zinga. Umushikiranganje wa mbere wa Denmark, Mette Frederiksen, yavuze ko umugambi wa Amerika wo kwigarura Greenland ukiriho kandi ko hagumyeho kutumvikana gukomeye cyane. Uburusiya buvuga ko bufise amakenga menshi ku bijanye nuko kohererezwa kw'ingabo za OTAN. Iyi ni BBC. Ibiziga 32 by'abasirikare ba Cuba hamwe n'abashinzwe umutekano biciwe muri Venezuela igihe Amerika yafata uwahoze ari umukuru w'igihugu Nicolas Maduro, byashitse havana umugwa mukuru wa Cuba. Ni inkuru ya Mimi Swaibi mumva mu ijwi rya Juvantine Muragije Maria. Abo bapolisi n'abasirikare ba Cuba bahoze barinda umutekano wa Nicolas Maduro wahoze ayobora Venezuela bapfuye ubwo leta ya Amerika yamutaga muri yombi imujyana kuryozwa ibyaha akekwaho byo gucuruza ibiyobyabwenge. Imirambo yabo yakiriwe ihabwa icyubahiro cya gisirikare mu muhango wateguwe na leta ku mugaragaro, maze bita intwari zaguye mu kazi k'igihugu cy'inshuti. No muhango witabiriwe n'abayobozi bakuru ba leta ndetse n'ab'igisirikare. Cuba na Venezuela bafitanye umubano w'igihe kirekire. Nyuma y'ifatwa rya Nicolas Maduro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko nta mavuta cyangwa inkunga y'amafaranga bizongera kujya muri Cuba. Yanaburi ubutegetsi bwa Havana abushinja gukomeza amasezerano adakwiye. Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel asubiza Donald Trump yavuze ko abanyakiba biteguye kurengera igihugu cyabo kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso. Yongeyeho kandi ko nta gihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo gutegeka Cuba ikigomba gukora. Abakozi bane b'ikigenda juru ISIS bagarukanye ku isi na NASA maze bururukira muri California inyuma yuko hagumyeho ikibazo c'amagara y'umwe muri bo, ibyatumye kiringo c'urugendo rwabo kigabanuka. Umukuru w'ubuvuzi muri NASA yavuze ko ico kibazo c'amagara c'umwe muri bo atavuzwe izina kikibandanya ari no cicu catumye hafatwa ingingo yo kubagarukana hagisigaye ukwezi ku kiringo bomazeyo. Nubwa mbere bibaye aho abakorera mu kirere bita astronaut bagarukana ku isi kubera amagara atameze neza mu myaka 25 iheze. Cosmonaut w'Uburusiya Sergei Kudryashkov hamwe n'abandi babiri ubu nibo bahawe kuba baragenzura ico kigenda curu ISIS. Gisele. Urakoze Chansar.
abo ni abari kubara amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko yabaye uyu munsi muri Uganda. Ni amatora ariko yakerewe gutangira kuko imashini zifashishwa gutora henshi zitakoraga. Aya matora yagombaga gutangira saa 9 za mu gitondo ariko yatangiye saa 4 z'amanywa. Aya matora byari byitezwe ko yitabirwa n'abantu barenga miliyoni 20. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo uri kudukurikirana aya matora. Siriake, icyo gikorwa cyo gutora kiri kugenda gute? Siriake, igikorwa cyo gutora muri Uganda kiri kugenda gute? Igikorwa cyo gutora muri Uganda kiriko kiragenda neza muri rusange, ariko mu gitondo cy'uyu munsi habaye ikibazo kuko abantu ntibatoye ku gihe. Aho twagiye turaca hose ku biro by'amatora ngaha mu gisagara ca Kampala, ntibari bwatangure gutora nk'uko byari biteganyijwe n'amategeko, nukuvuga isaha saa 1 yo mu gitondo. Ikibazo rero kikaba cabaye imashini zacuza gukoreshwa mu gutora zitakoze ico gikorwa ko ngo ntizashoboye gukora. Rero mbere na Perezida Museveni aho yagiye gutorera mu burengero bwa Uganda yagarutse kuri ico kibazo, aravuga yuko nabo akanama kajeje gutegura amatora kamusabye ko yotora mu buryo busanzwe. The machines are working in a few places, in other places they are not working. Imashini zakoze hake ahandi ntizakora. Rero umugujejwe amatora wahavuye ubona ko abantu botora ibisanzwe hadakoreshejwe imashini ntandabicigikira kuko abantu bari bazindutse cyane kuva isaha imwe y'igitondo. Ntibyari kuba ari byo iyo watahaguriye, ariko imashini zirakora. Rero tugiye gukora amatohoza tumenye icyatumye haba gucererwa kurungika ibikenewe muri izo mashini. Ndazi ko arabashaka kwiba abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu matora aheruka bararonse amajwi angana na miliyoni 2,700 biciye mu busuma, ariko ubu turabizi nubwo imashini zitakoze turafise ubundi buryo bwo kubikurikirana. The machines have not worked well. We have got other measures which we are following up. None byarangiye bigenze gute? Imashini zanze gukora burundu cyazageza aho zirakora? Bagiye gutangura gutora nk'igihe cyo mu masaa 4. Akanama kaje gutegura amatora kakaba kaciye kabukongereza isaha imwe ko mu bisanzwe amatora mu mategeko yateza kurangira igihe cy'isaha 10, ariko yaranga igihe cy'isaha 11. Ako kanama kandi kavuze ko kababajwe no ibyo byuma bari bazanye kugira ngo bigwanye ubusuma bitashoboye gukora. Hanyuma kandi karanavuga yuko kanatanze n'uruhusha kuko botora mu buryo busanzwe hakoresheje imini. Hanyuma tugarutse ku bandi bakandida bo batoreye he, kandi iki gikorwa cyo gutinda gutangira amatora bacyakiriye bate? Nk'umwe muhabwa amahirwe yuko ashobora uwo mugabo utavuganwe na leta, bavuga yuko ashobora guhangana na Perezida Museveni ariko ubutegetsi ubu Robert Kyagulanyi Sentamo batazira Bobi Wine yatoreye ahitwa Freedom Square Imagere, ni ruhande neza yahaba. Yabanje kuduha ikiganiro atubwira neza yuko aya matora ageze igihugu kiri mu mwijima kubera ata internet. Hama kandi yatumenyesheje yuko bamwe benshi mbere mu bategetsi biwe mu mugambi we wa NUP bamaze gufatwa. Hanyuma avuga kandi yuko ubuzu bw'itora ariko arakora abazigane n'abapolisi akabatinya yuko bashobora kwiba amajwi, ariko naho biruko avuga yuko afite icyizere ko azotahukana intsinzi. Are we confident of the win? We are confident of the people. Turizeye intsinzi? Ego turayizeye kuko dufite abanyagihugu badushigikiye. Turizeye ko abanyagihugu bari kubaza gutora ku bwinshi kandi baza gutora ihinduka. Nimba bitangazwa biza kuba bihuye n'ukuri kw'ibyavuye mu matora canke bidahuye, aho niho hari kibazo. Nubwo twizeye gutsinda amatora, turafise amakinga kuvyerekeye itangazwa ry'ibiharuro vy'ukuri. Of the rightful result. Hanyuma ibyavuye mu matora bizamenyekana ryari? Mu mategeko ibyavuye mu matora bizomenyekana nyuma y'imisi 2. Baza bamaze gutangura guharura, no kuvuga nyuma y'imisi 2 nko ku munsi wa gatandatu tariki 17 niho mu mategeko bizoba byamaze kumenyekana. Urakoze cyane. Urakoze nawe.
ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafashe izindi ngingo zo gukumira abajya kuba muri icyo gihugu. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bihugu bigera kuri 75 Amerika yahagarikiye uburenganzira bwo guhabwa visa zo kujya kuba muri Amerika. Mu itangazo ryarayisohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, abaturage b'ibi bihugu ntibazasubira guhabwa izi visa kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugeza igihe kitazwi. Ni ingingo zije ziyongera ku zindi z'ubutegetsi bwa Trump bwagiye bufata. Iyi nkuru reka tuyibaze Prime ndi ku magenge. Iyi nkuru ishobora kuba itinze kuboneka, reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho siporo. Tubibutse ko mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na Twitter ndetse kandi no kuri website ya BBC Gahuza News. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafashe izindi ngingo zo gukumira abajya kuba muri icyo gihugu. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bihugu bigera kuri 75 Amerika yahagarikiye uburenganzira bwo guhabwa amaviza yo kujya kuba muri Amerika. Mu itangazo ryarayisohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, abaturage b'ibi bihugu ntibazasubira guhabwa izi visa kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugera igihe kitazwi. Ni ingingo ije yongera ku zindi nk'izi ubutegetsi bwa Trump bwari bumaze gufata. Ku rutonde hariko ibihugu 26 vya Afrika, ibindi byo mu karere ni nka Tanzania, Uganda, Somalia na Sudani y'Epfo, byose biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Hagati aho abasanzwe bafise aya maviza ntibakorwa ko n'ingingo. Nk'uko ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire bubivuga, abasaba amaviza yo kuja kuba muri Amerika bava muri ivyo bihugu barashobora kwandika basaba ayo maviza kandi bazokwakirwa gukora ibibazo. Ariko nta maviza y'abimukira azohabwa abo mu bihugu biri kuri urwo rutonde muri iki gihe cyo kurindira hatavuzwe uko kingana. Ubwo bushikiranganje buvuga yuko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bushaka kuzibira abo bose barondera kununuza abanyagihugu ba Amerika. Kuva ashitse ku butegetsi, Perezida Trump abandanya arondera ingene yozibira abarondera kuja muri Amerika, haba mu nzira y'amategeko canke abaca mu zindi nzira, mu gihe yaramaze guhagarika amaviza y'abarondera kuja kuba muri Amerika bava mu bihugu nka Brazil, Iran, Uburusiya na Somalia. Harashiye amezi make ubutegetsi bwa Trump bukajije amategeko yo kuzibira abarondera kwinjira muri Amerika bava mu bihugu Trump abona yuko bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu, hari mu Burusiya, Iran, Afghanistan n'ibihugu bitari bike vya Afrika. Uburundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'abatemerewe guhabwa amaviza y'ubwimukira, ariko busanzwe buri ku rundi rutonde rw'ibihugu 19 abavyo batemereye kwinjira muri Amerika ku rugero kanaka. No mu bihugu byafatiwe iyo ngingo nshasha harimo ibyari bisanzwe kuri urwo rutonde. Muri vuga ko muri Uganda amatora yatinze gutangira henshi kubera ibura rya internet. Witwa Nkuru nziza Yonje yagize ati ariko byange bikunde amatora araba binarangira Museveni atsinze urya mustari bariko barahiganwa. Naho Yoweri Bizimana yagize ati iryo bura rya internet ni rimwe mu manyanga leta yateguye yo kwiba amatora, nkaho wasanga amatora yaraheze kera kuko henshi muri Afrika ry'amajwi nyezine y'abatoye siyo aharurwa. Indi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko Kongo n'u Rwanda biri mu bihugu byahagarikiwe amaviza yo kujya kuba muri Amerika mu bihugu bigera kuri 75. Witwa Imana Paul yagize ati ibi nibyo His Excellency Paul Kagame ahora abwira abanyafrika n'abanyarwanda by'umwihariko ko bagomba kwigira no kwihesha agaciro bwabo. Afrika ifite byose, ifite ubutunzi kamere, ubutaka, ikirere kiza n'abantu ku buryo itari kwiye guhora itegeye amaboko iyindi migabane. Naho David Siboni yagize ati umuntu akubujije kujya iwe wamubwira uti mfiti wanjye. Twakibutsa abadukurikiye ko bakomeza gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye ndetse bakanasura website yacu bbcgahuza.com, hari inkuru zitandukanye. Urakoze cyane Latif.